hari umwanya favorable abamarayika bakoreramwo. Abamarayika barakora umwanya wose n'ivyo, ariko hari umwanya favorable abamaze kubitahura ngene bikurikirana. Uri positiona, mbega uri kuzamu cyangwa usenga uvyiyumvisemwo, cyangwa usenga ushaka visa, ushaka amafaranga, ushaka umwana, nivyo navyo no gusenga. Ariko umusenzi aba kuzamu, aripanga akagira discipline, sivyo? Satani akorera muri noir, umwijima. Amen. Cyo gituma ubizi ivyo yakoze vyose muri iyo noir. Haleluya. Quatrième veille igeze, wowe ndabisambuye vyose mu izina rya Yesu. Byateguye vyose ndavyanse, ivyo yaboshe ndabibohoye mu izina rya Yesu, kuko muri umwanya abamarayika bari favorable. Iyo wizera ukipositiona, Satani arugarwa, ibyo byapfuye bizozuka, babibone bose, babibone kubera bamenye kwipositiona. Haleluya. No musi ngira nigisha, no musi siniruka cyangwa shushe dayero, sisimba cyane n'amajambo nari kuzokwifuza ko twobigira nko mu ndwi hagati. Niko numva ari umwanya w'inyigisho enseignement, ariko nasanze ndababwiye ni bakeboza, navuze reka ndabacakire ngaha rero. Ntashura ufise waje uravyumviriza. Imana ishimwe. Rero amajambo uno musi nshaka ko tuganira n'amajambo novuga, nababwiye ko ari inyigisho, numva shaka genda buke dutahure. Ni inyigisho misanzwe nobwira abasenzi cyangwa abateramyi, abaveilleur, abanyezamu. Abanyezamu ngaha, abateramyi, abantu basenga, ndazwa binginze ngaha abasenzi. Ariko naza nabwire yuko bajya bita abaintercesseur, si ubonye nakwiye gusenga, umukristo wese akwiye gusenga. Amen. Nuko ufite abantu bagusengera, ukwiye gusenga. Ntushobora kubwira abasenzi ngo ni munsengere kuko bigumira kuri plage. Wowe baragusengera mbwa nawe urasenga. Amen. Rero igihe usenga, nashaka dutahura ibintu bidasanzwe mpamwe Imana yamishuriye kuvyerekeye amasengesho, cyane cyane kivyerekeye umwanya mwiza wo gusenga. Haleluya. Titre y'inyigisho ni uyuhe mwanya mwiza wo gusenga. Bwambere nashaka kuvuga gatabo imbere ko ntangura, dutahure yuko amasaha yose usenga Imana irakumva, sivyo? Tuvyumvire gutyo umusenzi shasha, amasaha yose usenga Imana irakumva. Isaha yose usenga Imana irakumva. Nta saha nimwe usenga Imana itakumva, sivyo? Ariko ibyo gihe twiga uno munsi n'amasaha meza, le moment idéal. Imana ishimwe. Nageze kuvyumva kuva kera, kuva maze imyaka myinshi ndavyumva nkijijwe abakiza bavuga ngo amasaha ya saa 9. Maze kuyumva saa 9, saa 10, kwa amasaha meza, saa 6 y'ijoro. Hama nkababaza kwera iki saa 9? Kukwera ngo Abayisilamu nibo batangara kugira mbega saa 10, saa 9. Bage saa 9. Hamwe bavuza batangara kuvuga ni tangabe. Saa 10? Ngo shaka kubatanga. Navuga none je iyo ntambara gutanganwa je ntayo njamo. Navuga nje ntambara gutanganwa ntayo njamo. Abandi ngo bapfumu bakora cyane aya masaha. Amen. Namaze imyaka navyumva, ariko nkavuga ni ivyo bintu ntibinjamwo, ntibiranjamwo. Imana ishimwe. Ariko ivyo nshaka kubabwira ni byangiyemwo. Haleluya. Ivyo natahuye niyo nshaka kubasangiza, kuko nabitahuye mbonye musaziro rya kera n'itero rishasha. Nivyo isaha yose Imana irumva, ariko ndabereke mu ijambo ry'Imana ko hari amasaha adasanzwe imbere y'Imana. Haleluya. Biragoye ko tuvyumva, ariko ngisaba mu ijambo ry'Imana mu Kirundi kende babivuga ivyo bita amaveille. Mu Kirundi bavuga amaveille. Soma Zaburi 119. Turabe ngene bavuga mu Kirundi. Psalm 119 verset 146. Kinavuga buke vy'ukuri mpemu Imana dufashe kubitahura. Ndagutakambiye nkiza. Kugira ngo nitondere ivyo wihanikirije. 147 jana 47. Umutwenzi utaratambika naragutakambye. Umutwenzi utaratambika nuvuga ko izuba itaraseruka. Naratakambye. Naratakambye. Amajambo yawe niyo nizigiye.
nuva yuko izuba ritaraseruka natakamvye amajambo yawe niyo nizigiye. Murongo rero ukurikira 148. Abateramyi batarakuranwa mu bishingo vyabo mbandi maso. Ani hari kibazo rero muri biya Kirundi vango abateramyi. Mu Kirundi bw'ifaransa bavuga gute? Cyangwa mu Cyongereza, ufite Cyongereza cyangwa Igifaransa? Igifaransa? Mu Faransa bavuga ngo je devance les veilles, pas les veilleurs. Les veilles biratandukanye na les veilleurs. No musi rero tugiye mu nyigisho. Turi muri seminaire no musi, manishimwe. Ngenda buke. Hariho veille hakana veilleur. Wasobanuye Ikirundi yibaje n'umunyezamu. Umuteramyi. Ariko si umuteramyi. Tukende ko vyita mu Kirundi. Igiteramo. Oya umuteramyi n'umuntu. Izamu. Voilà, Imana guhezagire. Katuvuga izamu. Nce gituma abantu Imana yahezagiye bakaronka ururimi rurenga rumwe. Bagashaka kumva Igiswahili canke Igifaransa, ni vyiza kuzuraraba n'izindi ndimi. Kuko ugumye ngaha ngo natanga abateramyi wumvi baza ko kwava natanze abaki abanyezamu abaveilleur. Ariko ngaha ni izamu ndatanga amazamu. Ndatanga amazamu. Nuva yuko hari amazamu angahe tukatuyigere no musi. Mujambo ry'Imana Ancien Nouveau Testament turabona amazamu. Byazanye bande byazanye abaroma. Kandi unye muri Israeli baracakurikiza ayo mazamu. Umunsi muri bonane muvuga ngo bonane umunsi utanguye ngo minuit, muri Israeli 6 minuit, si saa sita y'ijoro. Tangura sangapi? Umunsi tangura ryari 6 heures du matin. Ni umunsi utangura, niko bobo babona. Amazamu haro isaha, haro amazamu ane. Imana ishimwe, réveil. Mu Cyongereza avuga watch. Apana watchman. Watch. Haro veille na veilleur. Nabwiye kuno munsi genda buke tugiye twiga ibintu bikomeye. Amen. Amazamu nane sinzi ko Desire bayafise akatwereka tuyamenya. Izamu rya mbere hariho 6h à 9h. Sivyo? Aka 18h à 21h. Hari izamu ryo ku murango du jour, les veilles du jour, les veilles de la nuit. Sivyo? Ryo ku murango ritangura saa 12 6h gushika 9h. Imana ishimwe. Musomye byakozwe n'umwe cya kabiri bakubwira ngo baborewe baguye hasi na muhemu yera. Petero yafashe ijambo arabwira ati aba nibaborewe cyane basinze. Sivyo? Kubera ngo turacyari saa kangahe? Ya gatatu. Je nk'ibisoma niyumvira muri mentalite y'ino munsi ko ari 3h. Ariko saga ya gatatu ni saa 3. Ni 9h. Kwera umunsi utangura 6h. Mu Giswahili babivuga neza, Abaswahili bacari muri mentalite muri Israeli. Saa moya. Abafaransa bavuga ngo 7h. Ariko Abaswahili bavuga ngo saa moya. Nubwo isaha ya mbere kuva 6h niho umunsi utangura. 7h ni saa ya mbere, saa 2 ni 8h. Yesu kita 8h. Rero abafite amakaramu vyandike, sivyo? Manika amaveille. Amaveille ni nane mugabo nza kuvuga veille imwe kwa umwanya. Cyo tumakeneye seminaire y'ibi bintu, sivyo? So bitegure. Tuviga amazamu yose kwa ane. Birakomeye. Izamu yose sikivuga mu buryo bw'imhemu. Kandi abasenzi bakeneye kubimenya. Imana ishimwe. Izamu rya mbere rero mu kuburango ni 6h gushika 9h. Ku mugoroba ni 18h gushika 21h. Sivyo 18h nuvuga saa 12 yo ku mugoroba gushika saa 3 y'ijoro. Azandise izamu ya kabiri 9h à midi. Sivyo? Une deuxième veille. Izamu ya kabiri ariyo watch ya kabiri canke veille, deuxième veille. Mwijoro ni kuva 21h gushika minuit. Sivyo? Iyo ni deuxième veille. Muzandike zose. Hajeje ya gatatu midi à 15h. Amen. Maza kuona ibiza kuba ndaza kubabwira ya gatatu ndaza kwivaho gatoya ni ya kane. Ya kane yo ndondera cyane mbwa ya gatatu ndayivuga ko. Ariko umunsi twagize inyigisho ni cyiza ko menya iya mbere mu buryo bw'impuhemu bikoreka, iya kabiri tukamenya ibikoreka, iya gatatu kuko umunyezamu akeneye kubimenya ivyo. Haleluya. Qui positionna
ukipanga uzi ikirere ngene kimeze. Imana ishimwe. Abasatanista bakorera satani barabizi ibyo byose ndababwira. Barabizi kandi barabikorerako. Imana ishimwe. Saa 6 y'ijoro gushika saa 9 izamu rya kane 15h à 18h. 4e veille izamu rya kane na 3h à 6h du matin. Alléluia. Mwazandise? Okay. Garagaza uzura zikubizaho Desire uzikubizaho ari zine. Murashobora kubizaho kuri tableau les 4 zose ziboneka. Voilà, dusubire rero mu ijambo kuri abavyumve neza Pastor Pio. Hanze ngo ndatanga abanyezamu uvuge ngo ndatanga amazamu. Nuvuge ngo abanyezamu siko Zaburi 119 murongo 147. Psalm 119 verset 147. Umutwenzi utaratambika naratakanje. Umutwenzi utaratambika, umutwenzi ni iki? Aurore. Ajya 6h du matin izuba riseruka utaratambika. Bivuga yuko utaraseruka ndagira gute? Birumvikana ko ariko arasenga imbere yuko ujya mutwenzi. Mwana majambo ariko ararondera gusenga imbere ya 6h du matin. Avyumvise? Hariho ni periode akishaka gusengamo namunyumvize neza. Amasaha usenga ko yose Imana irakumva. Mwana bigarukako. Nizugara ntivuga ngo mvuze ngo usenza yani masaha Imana ikumva. Ariko ari mu ma favorable. Mukirundi gute? Mwanya mwiza gusumba uyundi. Utaratambika imbere yuko 6h du matin igera. Ndagira gute? Naratakamvye. Ya. Yatakamba inyuma ya 6h du matin Imana ari kumumva naho nyene. Ariko ubushobozi si bumwe. Mwavyumva ivyo? Natakamvye murongo 148. Amazamu atarakuranwa mu bishingo vyayo mba ndi maso. Atarakuranwa no yuko atarazi ya mbere ya kabiri ya gatatu imbere yuko bitangura mba nagize gute? Yeah! Hallelujah. Oh no. Nibajyohera mwebwe. Imbere yuko atangura sangapi? 6h. Imbere yuko atangura kwipanga mba nipanze imbere yayo. Yeah! Ya, abasenzi bonyene ko ravyumva ngira. Twese tuvyumve. Amazamu atarakurakuranwa. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux. Abandi bako baragona. Abasanga bako baragona. Bakavyukiramo yamaze kwita kubatanga. Kirazira ko agutanga. Uwe maso imbere yayo. Hari ubushobozi mu buryo bw'impemu. Ndazo tuza kuvyumva mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndavyuka ngo pour méditer ta parole. Tuje mu tanguriro tuvyumve rero neza. Genèse 32 verset 24 umanuka bukebuke. Maze Yakobo asigarayo wenyene, haza umugabo baranigana. Bashitsa mu mutwenzi. Ndababwira uwo mugabo ninde? Ni umumarayika. Yakobo alikuwa nigana nande? Apana daimoni, harawa nigana na daimoni. Ariko si mudayimoni yo nigana. Alikuwa nigana nande? Umumarayika. Bashitsa ryari? Loho ni ryari? Mutwenzi ni sangapi? 6h. Baniganye imbere ya 6h. Mani shimwe. Bandanya murongo 25, guri murongo ku murongo 25. Uwo mugabo abonye ko atamushoboye akora ku mutsi wo kunyonga y'itako ryiwe. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urahinyagara bakiriko baranigana. Komeza 26 ndavanga nshaka gushika. Uwo mugabo aramubarira. Uwo mugabo mufise ko ari umumarayika sivyo? 26. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Subiramwo. Ndekura kuko umutwenzi utambitse. Subiramwo ntibaravyumva. Ndekura kuko umutwenzi utambitse. Subiramwo neza. Ndekura kuko umutwenzi utambitse. Ndekura kubera iki? Nturashika mugabo ugira ushike. Ndekura gende. Hari umwanya wanje uraheze. Kada somera mu Gifaransa ngira mu vyumva. Mbona muri abasirimu cyane. Laisse-moi aller car l'aurore se lève. Wana majambo ko wamfashe yaramufashe ura uva ngaho meza agiye. Sidakwemerera.
ndafashe ntumbwije ubutwenzi ndazi icyo nshaka ndagushakiye ndakwinginze nihagera oya umwanya wanje uraheze ntugenda mpezagira rero turaza kubandanya uratambitse nuvuga yuko uhagira hagere nuvuga yuko baniganye icyo gihe cyose kuba turaza yo karanigana 4 5 ntumvana ngaha ariko umutwenzi urageze 6 du matin urageze ntamusaba bibiliya y'icyongereza ngaha before the morning breaks niko bavuga imbere yuko mu gitondo hatangura izuba riza aha naho niko nyene nuko bavuze kaloho se lève mani shimwe yamwishiye gute none yashiye mu jambo aramwishira ati sinkurekura utampeza nasho ufise nimba ushaka gutanga no mutwenzi banza umhezagire hari umwanya favorable abamarayika bakoreramwo abamarayika barakora umwanya wose nivyo ariko ari umwanya favorable abamaze kubitahura ngene bikurikirana uri positiona aho uri ushaka kuba troisième du matin mu Burundi arani masaha mu Bushinwa bivana aho uri wewe Imana ishimwe harakomeye gose verse 27 nawe aramubaza ati witwa nde wumvise ati ndi Yakobo nasho afise komeza aramubaza ati ntucitwa Yakobo kundi ariko wiswe Isirayeli kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha mumbarire yamurekura naho yatamufata yari kuronka Yakobo tuvuga Imana ya Abrahamu ya Isaka yande uno munsi na Israeli tuzi uriya muntu aba mu gihugu cyitwa Yakobo ariko ko aramufashe umugisha we nuwonetse ko yamuhizi ariyo masaha yo gufata Imana Imana ishimwe imbere yuko umutwenzi ugiye gute utambika bamwe muri twebwe umutwenzi utambika bariko baragona Imana ishimwe 29 Yakobo aramubwira ati ndakwinginze nyibarira aramubaza ati umbariza iki izina ryanje abamubaza ari position de départ amuhezagirira aho hantu amubwira gute yagize gute yakora agenda ati sawa reka naguhezagire mugangira ngende arageze 30 Yakobo yita aho hantu Penieli ati mbonye Imana imbona nkubone none ndacariho ivyo byose nabivuze ngira ari 6h moins combien moins 2 verset 31 ni umona ko 6h acigera 6h 31 izuba rirarasa cyo gituma izuba rirarasa akirenga Penieli agenda acumbagira itako ryiwe nshaka icumbagire kaza nahezagiwe naronse umugisha ndacumbagira ariko bimaze kugenda n'amafyeri atamugisha reka ncumbagira ariko ndoha umugisha izuba rirarasa cyaracomoka nukumenya kwipanga ahora bavyuka ngo sa ntaco shandarushe vyuka tanga izuba utarabitahura ibinye ntushobora motivation nimba ufite itiro ryinshi ryama kare reka kuraba umupira reka kuraba amaseri ntazingene agezeho novela biracyariho mbega novela reka amaseri reka TikTok reka Instagram reka WhatsApp ryama uvyuke mu mwanya mwiza Imana ishimwe wow karabereke rero muri Matayo 26 umurongo wa 41 Matthieu 26 verset 41 ni mube maso musenge biriza kera nzi ko maso nuguma ucungana gutya niko narinzi imyaka myinshi niko nazyigisha gusenga nivyo mugabo kuba maso nukumenya ajya amaveye ajya amazamu ukipositiona kuzamu yo gusenga ni cyiza mugabo nivyo kwipositiona haleluya umunsi nabitahura abasenzi bo muri kango nabwiye bahindure programme amasaha yo gusenga bazari positiona kuri ayo masaha bamenya amasaha meza haleluya amasaha yo kugenderwa
gusenga ni vyiza ariko no kuba maso musanga mu Kifaransa bavuga ngo veiller mu Cyongereza bavuga watch. Umunyezamu akwiye kumenya amazamu, sivyo? N'abasiti bari ngaha ufise programme, hari amasaha uteza kuja kugombora uyundi, ntugenda hariho hose, hariho umwanya wawe. Imana ishimwe. Mwe maso kandi musenge, ntimuje mu mosha mabi. Umutima urakunze ariko umubiri ufise intege nke. Tuje muri Luka rero naho turabe. Luka 12:37. hahigwa abo bashumba abo shebuza azoza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri, azokenyera abicarike aze abagaburire. Aha Yesu ko aravuga ivyerekeye kugaruka ko yiwe, ariko yitwenteresana amaveye, amazamu, sivyo? Mu Gifaransa, heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Vous dites veillant. Veillant uva ari mwiza ari kuzamu. Mbega uri kuzamu cyangwa usenga uvyiyumvisemo, cyangwa usenga ushaka visa, ushaka amafaranga, ushaka umwana, nivyo nabyo ni gusenga. Ariko umusenzi aba kuzamu, aripanga akagira discipline, sivyo? Ngo azosanga ari veillant, ngo niyashika ngo azogera gute, ngo azohamagara ngo ahogabwira ati abavuze ngo abagaburire pour les servir mu Gifaransa. Soma 38. Niyaza mu gicugu cyanye mu nkoko akabasanga cyo bazoba abahigwe. Ndababwira ikintu kimwe, uriko soma Bibiliya ikirundi nta na kimwe utahuye, nta na kimwe utahuye. Reka ndabivuga mu Gifaransa, Louis-Second centraliza mu kirundi twumva, parce que iyi mvugo Yesu akaravuga ni imvugo y'impwemu y'umuka mu gicugu cyangwa mu nkoko. Bisigura iki vyonye? Ayo ngaho mu Gifaransa avuze neza, le maître au shebuja qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Ashize kuzamu rya kabiri cyangwa izamu rya gatatu, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Hariho izamu rya kabiri cyangwa rya gatatu, abanyezamu bakwiye kuba izamu ku ya kabiri rya gatatu. Njezo nabwiye ni hakero nyigisho niniya tutahure ya kabiri n'iya gatatu, ko ariho ahantu Satani akora cyane zo kubibona. Niyo mwanya akora, ategura ibitero. Bya ndababwira muri kangoha ngo tegura umunsi. Imana ishimwe. Ndababwira ikintu kimwe, Satani arategura umunsi wawe, n'Imana yase umugambi ku munsi wawe. Rero ibitero byinshi tubamwo ku murango umunsi wose, vyinshi biri muri laboratoire, mu izamu rya kabiri rya gatatu niyo bitegurwa. Cyo tubavuga ngo niyaza agasanga bari veillant, izamu rya kabiri n'irya gatatu. So murongo kurikira. Kandi mumenye iki, yuko iyo abanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo, yogavye niyo kunze kw'inzu yiwe yibwa. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, jaka tubimenye cyari umwansi atera. Ajya mu accident mubona ku murango akenshi yateguwe mu ijoro, mu nzamu ya kabiri ya gatatu. Abantu bose bakijije, muzobaza abantu bakijije bari abasataniste, barababwira ngene babitegura 2h 3h, 1h du matin 2h du matin, amasaha kuva minuit gushika 3h. Hari ibikorwa byinshi cyane Satani ategura. Muzora abantu bakora mu bitaro benshi bapfa no mu masaha. Hari amasaha abantu bapfa cyane gusumba ayandi masaha. Ko niyo masaha abantu bagira amaveye murabizi. Niyo masaha saa bigeze no sona abantu tankwasama muri veye 1h du matin. Ni agatiro kaza kuko niyo mubiri uri mu ntege nke, niyo mwanya mwiza wiwe. Imana ishimwe. Uravyemera ko ni vyiza ko umenya ibihe kugira ushobore guhangana n'umwansi wawe. Aha ko bivyo kuza kwa Yesu, ariko biraturaba amavene yatwentereza amazamu. Imana ishimwe. Turakomeza biraza kuza. Matayo 14:22. Matthieu 14 verset 22. Yesu yagenda ku mazi. 22. Uwo mwanya agobera abigishwa ngo batambukire mu bwato, bitangire kujabuka hakurya
abanze gusezera ishengero. 23. Ahejeje gusezera ishengero aduga umusozi gusenga yiherereye gagorovye ariyo ari wenyene gusa. 23. Il montant sur la montagne pour prier car comme le soir était venu. Il était là seul. Ariko ubwato bushitse hagati mu kiyaga bari batamijwe n'imipfunda kuko umuyaga wari waturutse imbere. Baronse ibipfunda nuvuga yuko numwanya w'ibigeragezo. Haleluya. Uwo mwanya wose bwa mbere Yesu yaragiye yabwiye turagende hamaduka ku musozi arasenga bo bari mu bwato wewe yibereye gusenga. Imana ishimwe. Hamachaza ibipfunda imiyaga ibintu biteye ubwoba muri uwo mwanya. Ariko Yesu yaje kwintervena ryari, yaje kubatabara ryari, yaje abagana ryari. Verset 25. Kumuteramyi agira kane. Bavuze neza ngaho. Bagerageje. Kumuteramyi agira kangahe? Kane. Izamu rya kane. Ya. Il faut que William aisura gukosora. Musanga mu France bavuze ngo à la 4e veille de la nuit. Hariho 4e veille du jour. Uravyumva? Hari izamu rya kane ryo ku murango n'izamu rya kane ryo mwijoro. Amen. Rero izamu rya kane ryo mwijoro ni ryari? Oya, pana 15 ni ku murango. 3h à 6h. Haleluya. Uwo nizo zamu shaka kuvuga no musi. Niyo zamu Yesu yaje gutabara. Kandi niyo zamu abamarayika baza gutabara. Amen. Igihe imfura yose yaba yari bere mu masengesho Yesu. Bari kwa panika. Ariko à la 4e veille. 3h du matin Yesu acharaza. Mani shimwe. Ndiko nabisoma. Amen. Kumuteramyi cyane kwizamu rigira kane. Nuvuga yuko Yesu yako arasenga mu zamu rya kabiri rya gatatu bane mu bwato rya kane Yesu acharaza. Aje kugira gute? Aje kubatabara. Amen. Wayihoje gusoma. Aza aho bari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Haleluya. Aza agendesha amaguru harimo wakangaye kuzevese yi. 25. Agendera ku mazi. Nuvuga itangaza cyabaye ku muteramyi kangahe kwizamu rya kangahe? Yakanje ryo mwijoro niryo zamu nashaka kuguhimiriza kujako. Sivuga kuvyuka saa 9. Ariko nimba ubishoboye gusenga hagati y'ayo masaha hari kirere gitandukanye n'ibindi birere. Imana ishimwe. Haleluya. Sivuga ngo Yesu ntashobora kuza saa 2 ijoro, simvuze ngo niyoza. Ariko nimba ushaka umwanya favorable wa marayika. Imana ishimwe. Na Eliya inkuru ya Eliya murayizi mu bami ba mbere 18 igihe Eliya yamanura umuriro byagenze Eliya yabwira abaprofeti ba Bayali ati hamagaye Imana yawe. Eliya yaraza amazamu yose yarayazi kuko nababwire action de grâce mvuga gute mu Kirundi l'offrande du soir ishikanwa cyangwa ikimazi cyo mwijoro cy'umugoroba. L'offrande du soir ni gute mu Kirundi cyo kumugoroba yarazi yari kiba ni kuva 15h à 18h saa 9 yo kumugoroba gushika saa 12. Eliya yarabasamaje arababwira ati hamagara Imana yanyu. Barahamagara ngo ngira agashabwira ngo ngira yasinziriye. Baramara umunsi wose bahamagara Imana yaho ngari yaho ariko hageze 15h. Haleluya. Kuko yazi ryari hageze 15h ati mumbise rero nanje yaje kurindira igihe ciwe arazi igihe favorable. 1 Roi 18 verset 27 turabe saa 6 hanze gute saa 27 bagejeje mu mashoka. Aho ni midi ni saa 6 mu Fransa midi sinzi rero ayo amashoka nimba ari midi ntavyose kuzuba ni midi rero ni midi wowe bizi gute wowe uvukiye okay soma 27 bagejeje mu mashoka bagejeje baba profeti wa Bayali bako hamagara Imana yabo kuba muri Eliya arabashinyagurira
iyo bashinyagurira kugira abe araprolonge umwanya arindire isaha ya saa 9. Yesu yabambwe ryari, yapfuye ryari. Hari umwanya tuza kwibona rido yatabutse ryari, saa 9. Oui, c'est vrai. Bandanya. Eliya arabashinyagurira ati nimushire ijwi hejuru. Komeza. Erega ni Imana. Kuko yarasigaye amasaha angahe? 3. Babandanya yandi masaha 3. Yabashaka bakomeze ari masaha 3 bagoma bahamagara Imana yawo. Warazi yuko agomana bisaha nihagera. Haleluya! Umuterami aripanga. Nusenga nijo gusenga nijo jo gusenga umunsi wose ariko ari amasaha ari sensible. Ari amasaha ya declaration. Ari amasaha ufata autorité. Haleluya! Ari amasaha uzi kwishimwa ryawe ripasa. Komeza. Abagira gute? Kumbure yahubiye kubindi. Cyanye hari biyifatiriye. Cyanye amazu urubanza. Iri busy. Cyanye kumbure yasinziriye. Iri busy. Komeza. Ukwiye kuyikangura. Muracasa amasaha 3 yo gukomeza. Gushika isaha yanje niyagera. Oh, why the 27 wahejeje? Wow. Nawe rero ntibatahuye icyo ariko aravuga. Bacha Jako. Ayandi amasaha 3 bagoma bahamagara. Bayari. Ayandi masaha 3 bahamagara bayari. Wewe baravuga ati jewe barashasigaje iminota 30. Ndarindiriye gusa hagere. 28, soma 28. Nuko bashimika bashira amajwi hejuru bikebagurisha intambi n'amacumu. Haleluya. Baguma babikabagura ya masaha y'ibikorwa bya Satani kuko igituma bikabagura mu musanze babikoze byahara bikora. Haleluya. Ariko mujya mwanya Imana yavyugaye bayari rugara umunwa. Iyo wizera ukipositiona Satani arugarwa. Haleluya. Barikabagura waheje 28. Oya sindayiheze. Yiheze. Bikebagurisha intambi n'amacumu nkuko umugenzo wabo wari uri amaraso aravirirana. Maze igihe c'amashoka kirenze. Lorsque midi fut passé, batangura kuvovota. Gushitsa igihe kigeze cyo gutanga ikimazi cyane kera. Oh, subiramo neza. Maze igihe c'amashoka kirenze. Batangura kuvovota. Gushitsa igihe kigeze cyo gutanga ikimazi cyane kera. Kabandanya ariko ntihagira ijwi ribitaba cyane ikibishura cyane ikibababara. Mu Gifaransa bavuze ngo lorsque midi fut passé. Nubwo barengeje saa 6 barakomeje baranaprofetiza gushika ryari jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Présentation de l'offrande de 15h à 18h. Grammaire kuri Google. 15h à 18h niyo moment ya offrande du soir no muri Israel no musi. Bagize kuva midi gushika 15h bikebagura babivovota bikebagura baprofetiza gushika 15h stop. Tugeze nga Eliya rero yaciye avutanga avuga ati reka rero nanje mumbise rero nanje. Hamagara Imana yanje. Yamagaye yari 15h. Offrande du soir. Si hasard, Eliya yarindiye offrande du soir. Haleluya. Kuko offrande du soir ryari ni veya kangahe? Izamu rya 4. No musi akamuhagare kuzamu rya 4. Nyo mvuga gose no musi. Amen. Hariho 15h rya 4 ryari. 15h à 18h, saa 9 ku mugoroba gushika saa 12 canke mu gitondo 3h du matin à 6h. Twa tuyita mu gitondo mugabo muri Israel bayita soir. Amen. 3h à 6h. Umunsi watanguye 6h. Haleluya. Eliya yamaze gutahura bino bintu arabasamaza ati nimuhamagare irasinziriye. Ariko ngo bageze l'offrande du soir. Hageze kuri 4e veille. Ati rero mwavyiboneye. Reka rero nanje ntiyarindiye saa 8 ntiyarindiye saa 7 ntiyarindiye 15h. Mani shimwe. Ibi amajana kurabwira rakomeye gose. Amen. Kuko ahani hutahura neza ubushobozi. Matthieu 27 twayihejeje. Matthieu 14 wayihejeje. Amen. Okay, katwanda aho nyene waruri 36 à 38.
maze igihe cyo gutanga ikimazi cya nikera kigeze. Mwumvise? Igihe gutanga ikimazi cya nikera ndavuga l'offrande du soir. Niko banankurikira. Aha bavuga ryari l'offrande du soir. Afite igifaransa ngaho. Hein? L'offrande du soir ni ryari ni 15h à 18h. Subiramo? Maze igihe cyo gutanga ikimazi cya nikera kigeze. Cya nikera. Kono ndira yovese mu gifaransa ruwifize kandi irondere. Au moment de la présentation de l'offrande. Alléluia. Ya l'offrande du soir. Hageze Eliya cyagira gute? Komeza rero. Uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi. Aravuga ati ewe uhoraho. Haleluya. Mana ya Aburahamu. Imbere yuko Eliya ahamagara Imana gushika imbere yuko ushika kuri 36 yabanje kwegeranya inkwi ababwira asezera amazi ongerako barongerako kushaka kuri 36 au moment urumva yabwiye mugira ivyo byose arabasa hageze rero acasenga camagara Imana soma rero transbandanya. Ewe uhoraho Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli. Uyu munsi bimenyekane ko ari wewe Mana mu Bisirayeli. Amen. Nanje ko ndi umusavyi wawe. Kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Amen. Wow. Umuriro wacumanuka 37 wayisomye? 37. Unyumvire se ewe uhoraho. Unyumvire kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wewe Mana. Haleluya. Ewe uhoraho kandi ko ari wewe ugarukana imitima yabo. Mana ishimwe. Ibi byose yabikoze hacyabana ku muriro murabizi wamanutse uraturira byose. Ariko cyanakunze ngaha Eliya yarisamaje arabasamaza ararindira zaramazi ntiharagera. Ongera ko yandi mazi ntiharagera. Komeza bandanya baruzuza hageze au moment de l'offrande, de la présentation de l'offrande. Alléluia. Iyi ni inyigisho ikomeye cyane murazi Zaburi 141 murongo wa 2 siko ahafise Psalm 141 verset 2. Psalm 141 verset 2. Urayifise? Rabapi. Ugusenga kwanje gushigwa imbere yawe nk'imibavu. N'amaboko yanje kuyatarika kube nk'ikimazi cyo kumugoroba. Cyo kumugoroba. Kitangura saa 9 15h gushika 18h. Iyo ni 4e veille. Izamu ya kangahe? Ya kane. Imana ishimwe. Mwabitahuye? Hari izamu rya mbere, izamu rya kabiri, izamu rya mbere n'izamu rya kabiri. Niwo mwanya ibikorwa niyo wagize neza. Urazibona? Bijya bitangura ariyo ku murongo, niyo ku mugoroba. Ajya amazamu, hari amazamu abiri ya mbere, umunsi kwa mwanya zovyiga, niyo mazamu Satani akora. Ategura. Ibintu vyinshi biba ku murango byateguwe y'amasaha. Zamu rya mbere rya kabiri baba biteguye. Kenshi nababwira ikintu kimwe, umutwenzi izuba riseruka barangije. Bikorwa biba byaheze. Amen. Cyangwa se umuntu avyuka saa moya y'igorora. No munsi harashushe. Bashi imvura yasubiye kugwa. Gose umunyezamu. Umunyezamu aratanga izuba. Imana ishimwe. Aratanga izuba ajya amasaha yazamu rya kane amasengesho usenga arabomagura asambura ibikorwa byose byakoretse muzamu rya mbere n'irya kabiri. Imana ishimwe. Kuko nabwiye ubishaka utabishaka Satani yategura ibikorwa bikugwanya. Ubishaka utabishaka bitegura kandi bitegura muri yazamu rya mbere n'irya kabiri. Ni byiza rero ko usenga kugira ibikorwa byateguye muzamu rya mbere n'irya kabiri bibe sans effet. Imbere y'uko umunsi useruka wature uprofetize ku munsi. Wature ubushobozi bw'Imana. Ushime Imana. Uhezagire umunsi. Amen. Undi umunsi mwiza Imana yaremye. Haleluya. Ndawunezererwemo. Nubwo bagusohoye mu nzu unezererwemo. Nubwo utararonka umugabo unezererwemo. Nubwo utararonka umwana unezererwemo. Nubwo bitagenda neza mu buzima bwawe uwature unezererwe bizoba. Munezero kubizoba. Imana ishimwe. Tusome rero muri Matayo 27 murongo wa 45. Turabona rero igihe Yesu nabwiye ko Yesu bamufashe. Haleluya. Bamufashe sangabe? Oya bamufashe apana yapfuye. Bamufashe sangabe?
Bamufashe saa sita. Bamufashe saa ngapi? Soma verset 45. Uhereye ku isaha ya gatandatu ubwira kabiri bukorana mu gihugu cyose gushika ku isaha y'icenda. Amen. Depuis la 6e heure. 6e heure wachaisho. 6e heure ni saa sita. Mu Kiswahili, sivyo? Haleluya. Depuis la 6e heure. Kuva saa sita gushika saa cenda, ajya mafilme batubwira ya Passion de Christ canke Jesus, sinza manye ajya mafilme ya Yesu. Hari ikintu batatwereka. Baradufenda gatoya gusa mbwa ntihatwereka neza. Kuko ngaha avuga yuko igihe kuva saa 3 kwa 9 igenzira yose ku musaraba niki gushika aje ku musaraba ari ku musaraba Yesu kuva saa 6 midi gushika habaye iki? Sindiko mvyumva ibintu. Jusqu'à la 9e heure, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, iyikwa harabaye hari ntazu hari ku murango misanzo siko saa sita ari izuba sivyo ariko ico gihe hari hasa no mwijoro izuba ryaboneka hari mwijoro amasangahe angahe ijoro muramaze kubona muri film ushobora gushisha mu gatowe gusa gacayikuramo mbwa hamaze amasaha 3 abari hajya bose niko yabasa telefone bacha itara rya telefone amasaha 3 hari noir kubera iki niwo mwanya wa Satani. Troisième veille zamu ya kabiri ya gatatu aho ijye mwijoro cyanje ku murango sivyo aro minuit à 3h inganana midi à 15h ayo masaha niyo ya y'umwijima y'umwiza Satani akorera ibikorwa byose kuva saa 6 gushika saa 9 hari noir izuba ryaboneka ubwira kabiri. Amen. Gushika saa 9 siaza. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, jusqu'à midi, jusqu'à 15h, hari noir. Il y a eu des ténèbres sur, apana muri Israël gusa. Ici aussi, sur toute la terre. No mu Burundi cyo gihe hari noir. Ega bwari u Burundi. Nuko atabarundi bo bariho ariko hari hisi y'u Burundi. Sivyo? Hisi yariho ico gihe Yesu ari ku musaraba kuva midi jusqu'à 15h, aha duhagaze hari noir. Toute la terre ici yose ari noir kuko Satani akorera mu muco Satani akorera muri noir umwijima. Amen. Cyo gituma ubizi ivyo yakoze vyose muri yo noir. Haleluya. 4e veille igeze wewe kudabisambuye vyose mu izina rya Yesu byateguye vyose na vyanse ivyo yaboshe ndabibohoye mu izina rya Yesu kuko muri umwanya abamareka bari favorable. Mani shimwe. Si toute la terre. Hama mrongo mumvirize rero verset 46. Muvyumvirize 46. Nko ku isaha y'icenda vers la 9e heure Yesu arasemerera n'ijwi rirenga. Yabigize 15 heures. Veille ya kane itanguye. Izamu rya kane itanguye. Haleluya. Mumvirize mbigi hagati ya saa 6 na saa 9. Kuva midi gushika 15 heures. Yesu ni arasinziriye ntihe bwapfe. Yarabona ko ari noir. Kweka tasemereye saa 8 saa 9 saa 9 na 30 3 heures arindiriye iki la 4e veille izamu rya kane niyo arindiriye hagaze ashara semerera tumenye ibihe bene data tumenye amazamu bana shimwe ho ku isaha aha bavuga ngo vers la 9e nuvuga 15 heures Yesu arasemera n'ijwi rirenga avuga gute ati Eli lama sabakatani. Hey. Isobanurwa ngo mana yanje niki kikumebesheje. Yamusabye amasaha 3 kona ko yamuhevye. Yari ayibonye kuva kare. Avuga ati ndarindiriye tu. Isayigeze yacara semerera. Haleluya. Abasenzi umenye ryari musemerera. Mugize veye hari amasaha. Hari abasenzi bashobora gusenga ijoro ryose bakavuga ati bo saa 9 katujyame dusinzire ntibaratahura. Niba mwaryamye saa 8 vyuka saa 9. Niyo mwanya wo gusemerera. Ndanse seriba andiyusi ndayanse. Ubugumba na bwanse. Umenye ryari ubuvuga wature. Ukorekte n'ijuru. Mana ishimwe komeza. Hezo umurongo. Bamwe bo
bahagaze bavyumvise baravuga ati uyo ahamagaye Eliya. Okay, sema simba kuri 51. Notano nimwe. Igihuzu gikingiye ahera cyane h'urusengero gitanamukamwo kubiri. Nimwe bitahura. Hari ikintu batahura. Hari igihuzu, ikirido, apana igihuzu. Rido. Gikomeye, gisepara ahera n'ahera cyane. Amen. Rero icyo kirido ukinjiyemo winjira ahantu hitwa ahera hahera. Le lieu très saint. Aho naho haja umuherezi mukuru wenyene. Na wundi yashaka kujayo. Nawe yene agenda yaje kwiyeza. Akaraho katakantu akiyeza. Amen. Mwagiye afite icyaha yacapfa. Mwagiye ikibazo kiraha rero. Apfuye ninde aje kumuzana? Nawe upfe. Bacha bagire kwara mu boho umugozi. Kuguguru. Akaba sinzogera. Aho magira inzogera bumve ko akiri muzima. Hari iminota amazi atavuza inzogera bacha kwega. Nta kwigereza ko. Nuva yuko badepanda ku muherezi mukuru. Nta wundi yaze access yo kwinjira aho hantu. Haleluya. Ariko umunsi Yesu apfa acikana. Oh no. Kumusaraba baje gusenga ari yasengesho agacikana habaye iki? 50 suri isome. Igihuzu gikingiriye ahera cyane h'urusengero. Amen. Gitanamukamwo kubiri. Uhereye hejuru ugashitsa hasi. Reka nabaze. Cyatabutse sangapi? Kwe kitatawuse saa 8. Kwe kitatawuse saa 7. Isani ya bwagere. Haleluya. Cyatabutse saa 9. Kuri kuzamu rya kangahe? Rya 4. Cyatabutse apana hagati kuva hejuru gushika he? Kuja hagati? Hasi. Niko yuko ibintu byose byari byugaye. Soma komeza. 52. Isi iratigita. Ibitandara birasaduka. Imva ziruguruka. Imivyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazuka. Abari bapfuye. Ba Abrahamu, ba Eliya, barazutse. Ibintu byarabaye bene data. Si umugani, si parabole, byarabaye. Barazutse none bariye ko tabona. Baci bagenda hane hantu. Amen. Hitwa paradizo. Niyo bari no munsi. Abari baboshwe Satani afise urufunguruzo, yatswe urufunguruzo. Yesu ari mwase ryari saa 9. Izamu rya 4. Barazuka, baratambuka, abantu barababona. Yehe buriya. Soma waheje umurongo. 53 usubiremo. Bava mumva amaze kuzuka. Bashika mu gisagara cera. Babonekera benshi. Hari abantu benshi bababonye. Amen. Si ibintu byabaye mu ibanga, byabaye ibintu bigaragara. Imana ishimwe. Karasisi wari wayisomye voilà. Donc nashaka rero twumve iki kintu ko ari ikintu gikomeye. Barazutse, baratambuka, barabona. Amen. Ariko nibazutse isaha yose. Imana ishimwe. Hari ikintu mwize? Hari izamu rya mbere. Mwayumvise nabisubizwereke Désiré. 6h à 9h niwo munsi utangura. Na 18h saa 12 gushika saa 3 y'ijoro. Yo nize nzamu rya mbere. Izamu rya kabiri 9h à midi. Hamwe cyangwa 21h à minuit. Amen. Ya gatatu kuva saa 6 midi à 15h na minuit à 3h. Ajya mazamu ya abiri meje kuvuga. Ya kabiri ni ya gatatu. Niyo mwanya Satani aba favorable. Ibikorwa vya Satani bikorerwa hajya. Niyo mwanya kuva midi gushika 15h zamu ya gatatu no mwanya n'izuba ritaboneka. Ariko araba Yesu kumusaraba ntibashobora kubonana hari hirabura hari mwijoro. Ariko saa 9 igeze. Haleluya.
saa 9 igeze ubwira kabiri bwaravuyeho, haravuye le noir, haca haza izuba. Bigarutse Yesu arasemerera. Mana ishimwe. Uwo mwanya nyene ni igitambara cyatabutse kuva hejuru gushika hasi. Hari ibintu byawe byapfuye bizozuka, niwamenye kwipositiona. Kuba bapfuye barazuse, barageragenda barabona. Mana ishimwe. Ibintu byawe byapfuye bizozuka, babibone bose, babibone kubera bamenye kwipositiona. Imana ishimwe. Izamu rya 4 niyo rero niryo nahagaze ko uno munsi, ariko byiza tworonka mwanya kuganira nani mazamu ukatahura yose, ariko yikeneye cyane nahagaze ko ni rya 4 kuko niyo mwanya wo kugendegwa, niyo mwanya Yakobo avuga ati ndekura harageze oya ntugenda no hasigaye 5 bo mpezagira muri 5 rero nta kundi mpezagira muri 5 minutes avuga mbega hajya nyine witwa nde acha hindura izina ryiwe, acha aramuhezagira mu minota mikeya imbere y'uko izuba riseruka. Wamaze gutahura aya masaha uri positiona, ari saa 9, ari saa 10, ari saa 11, ariko muri iyo mwanya ugasenga cyangwa ku mugoroba kuva 15h à 18h, ni umwanya udasanzwe gusenga. Ariko ndabisubiyemo, aya ni masaha Imana iravyumva, nimuje kumbeshera. Aya ni masaha Imana irahumva, ariko ntibinganya ubushobozi. Imana ishimwe. Ntuvuga ngo uramwana asenze undi yisonzesheje, ubushobozi si bumwe. Kwisonzesha arahane hano bigushikana. Amen. No kuja mu masengesho muri uwo mwanya wo gusenga ukipositiona gusaga kuri zamu ya 3 n'ya 4, hari ubundi bushobozi uronka ndiho aho mugisha. Amen. Ndabasabe duhaguruke abashaka gusenga, Imana dushoboze. Amen. Imana dushoboze kugira tushobore kwipositiona. Urashobora kuvyumva ukavyemera, ariko bikakugora, ariko turakeneye ubuntu bw'Imana kugira Imana idushoboze. Amen. Nimba ari wewe uduze ukuboko, Data uri mu ijuru, ndakweretse umuntu wese adugije ukuboko. Turashaka utugendere, turashaka udushoze kugendera no majambo, nta numwe yovyishoboza ma atari wewe umugendeye. Ndashaka ubuntu bwawe uduhe guhishurirwa no kuvyuka, tukipositiona, tushaka kunesha kamere y'umubiri. Kintu cyose kitubuza gusenga turachanse. Ndasenga nawe n'abakurikira kuri internet, ubagendere mu byo udasanzwe. Turizeye mwe muyera kuzima bwacu bugiye guhinduka, nitwo twamenye ibihe. Arahiriwe wamenye ibihe kugira ntashobe kwigwa, amenye umwansi ngerakora, amenye n'ingene tugendera Mana. Urakoze kuri rino jambo mu izina rya Yesu. Amen. Abantu batarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, ngenda babwire yuko shaka wipositione gute tarakizwa n'ibikora. Banza wakire Yesu mwami n'umukiza. Nimba ufasha kuvanga aho wakire Yesu mwami n'umukiza, uze kuraba mwene data Pastor Pio muganire kugira nawe ntuzohombe. Amen. Ushobora kwipositiona nk'abandi kugira amasengesho yawe agire inkomezi mu izina rya Yesu. Amen.